eske urabona neza ko ugiye gukorera Waka Light nko gisanzwe ikora canke uzorenza ko vyasanzwe ikora tegereje kuraba ba Landry bande bahaciye bose barashize mu nguvu nyinshi cyane kugira Waka Light gume iri hejuru wewe uzogenda kurenza hajya bari bageze canke uzobandanyije hajya bari bageze canke bizogenda gute je ku kazina kiwanye nitwa Mashar akaba bongera bakantazira agasongo kuko murabona ndi umuntu muremure cyane gose ariko niyumvira ati nkene kuzana ikintu gishasha kuri Waka creativity Landry yaranelefonye brother raba wakisubira gukora urazi ko Waka niyo ma television menshi yogerako bariko bakurikirana Waka bacakurikirana ama TV yacu kandi wakiguye hasi twese twogira gute twumaramara kuko twese twavuye ngaho Waka niyo yadukujije ajya gasonga rubatse arafise umudamu n'abana oya je sinubatse ndacara umujene ariko mugabo si yomva ni yonja ariko urafise umusheri iyo musheri ndamufise mungana canke akuruta gato duhagaze uku uye ndamuraba amagera ngaha uko ndakubwiza ukuri nabo bariko badukurikirana cyangwa bariko batwumviriza nukuri uko nukuri kw'Imana yitwa ndi agize oya sishimye kumva kazi abaheba asi exactement abahe oya ntaco ivyo oye iyo ni nkuru tuzoka abibujumbura aba mu micungara ndugu yangu aba bibujumbura hajya ukwezi mbona nka kangahe ku kwezi utabeshanye marisha nta ku kwezi ku kwezi mubona kangahe aho niyo bankunda kandi ari sino bandamukunda mubona ni misi yose oya si misi yose kimwe gusa cyo numvuka coco ari kure y'amaso yanje ntari kure y'umutima wanje ya numva gusomana nyene bya bintu by'abasheri ucusumburuka canke ni wagira uko nukuri turi aranja tukareha Isaac TV ho 1 wakunzi ba Isaac TV aho muri hose amahoro Imana bane namwe nukuri merci beaucoup umaze kugira subscribe tarabikora uriko urateba cyane kuko exclusive zose ziko ziraca in town ziko trading in town udusanga muri Isaac TV. By the way, good sana ni gitondo cyiza n'umunsi mwiza kirere gisa neza Burundi ni heza haratuje harasa neza dusa neza natwe nko bibona diturinza kubaruhisha ndi kumwe nashimye yuko ngendera abantu banje je nisanzwe nemera marabizi sometimes shaka kutera blague abantu nk'aba turaza turabadishana mawazo na nini hama tukayaga umwe muramuzi ni Akes n'umustar benshi tuzi sinamushesha amaso yacu tubona ama emission yiwe ariko kandi turabizi n'umu entrepreneur niko bavuga ariko kandi n'umuntu yikorera twiwe ni Akes kandi wanashima no CEO wa Waka Light TV misiri nyuma gito harabaye ingorane nyinshi mwarazumvise kuvyerekeye TV iwe online imwe ma television ebana yajugumije gisagara cya Bujumbura igihugu cyose birakomera ariko by the way yari yagize ikibazo cyo kwibwa channel yiwe ariko Imana irakinga aregaruza tubaza kubigarukako reka ndamaze kubaramutsa ariko kandi ari kumwe n'umutipe ngaha muremure bishobora kuba mwarabonye igano twakoranye itarakibara muri Waka Light TV girahari igaro giro cyane bwana Akes ndakura mukije musaza umeze neza ni bomman amakuru imisi yake ni sawa urazi ko kwamana kumuba muremure ubuhongeye kwiga kuba ngiye kuraba ukuntu nzo bamukofe kugira ngo tumuhamze mareshal sawa nice Akes neze kuruhisha dushaka kuba kumenya ikije duherukana umbwira yuko channel yawe bari bayivye munyuma cyo tumva ati yaragarutse inyuma yahacaza amajambo ati Akes igene imitwe yiwe man ageshobora kuba sinzi yari kibindi nk'ibyama urabona ko yaciye yogarukana kuje channel bayivye channel giye wovyishora gute bon uraje ko umuntu amameze ya Isaac je umuntu ndamushira habwo nk'abandi baza ngo inzumbamwe ngo niyo bansigira no ko batabasigira ko batababona urakura vyumva ikindi naco rero nimba babona ko ari mitwe c'est bon je gusico nzi niko bari bayivye kandi ni ibintu byagiye mu bantu batari baki banashima bo muri ibi bikorwa nyene bya YouTube channel kuko urumva rero benshi barabizi nyene ko yari yibwe kuko yarahinduwe n'izina kandi ikindi naco abantu batazi nuko na page ya Waka Light TV naho nyene yibwe ya Facebook zogaruka yego sibaba barakubangami bo barangabangamye mugabo ni ibintu nyene bya past time to okay sawa
Akes down byageze gute duhe majya mu make process zogira Waka Light garuki habaye iki hakozwe iki rero bon hakozwe ibintu byinshi kandi byagiyemwe abantu benshi kandi bose ndabashimiye ntibagiye uko na Isaac nawe nyene yari nawe warabigihemwo ariko yavyo uko twese twari mu bibazo bimwe ariko kandi twashoboye kuyaga n'abantu bo muri Google indani bo muri YouTube nyene urumva nuko vyagenze urumva niwe bayiduhaye bonyene ubwabo baba vizuri informatique ndabona ni fresh mutama ndabona yori ndinakugira tuyage fresh uko bimeze mutama okay tushaka udufashe gato wibwire ariko turabakunwa kuri Isaac TV je ku kazina kiwanye nitwa Mashar akaba bongera bakantazira agasongo kuko murabona ndi umuntu muremure cyane gose nibaze yuko ndi ngaha ndumwe ngahaye mu Burundi wacu mu Burundi nibaze yuko ari je wenyene muremure atawundi hari ngana nanje okay sawa ariko ari umutipe yahora akina mu ihuriro umengo muremure komanda sinzi ko muri babiri ngirango muri babiri bakomye kuvuga mu journalist je mu journalist ndumwe kandi nongengera ko mvuga niki kintu badutandukanye je na komanda je sindi komanda je ni Partage komanda ni komanda uwo komanda wanashaka nta nuwenze ariko mugabo niyo misi iri imbere nzomurondera nzomugerageza uburyo bwose nk'umumenyesha amakuru ndafise ibintu nzomubaza nzogerageza uburyo bwose ndamurondera yego ibintu bijanye n'iki na style life yanyu cyane n'ibintu bijanye oya nimutenyenye gato y'intaco ntangorane ico n'ikintu tuzogarukako hanyuma okay sawa gasongo cyangwa Marshal Akes dan mwabonanye gute mwahuye gute byageze gute yabonye gute yuko ushobora kwinjira muri entertainment uka presenter ibiganiro yakubonye gute yambonye neza cyane gose mwahuye gute muri situation mwara chattinga mwaravugana twahuriye ku rubuga okay sawa Marshal turekanye nibugiyemwo wasoro rusanzwe ukora iki muzima bwa misi yose je mu buzima bwa misi yose na oranda umuntu benshi ndibaza baranzi bamwe je na oranda umuntu akora ibintu by'amaji amaji ego ibinyobwa amaji mugabo bitaborera nego numva amaji twari maji bragata okay sawa aha nyene turakene kumenya abantu kenshi uje muri Waka Light kandi ugiye gupresenter ibiganiro bimwe twatangiye kubibona of course buke biraza ikibazo gica tukibaza ngaha nyene direct nuko eske urabona neza ko ugiye gukorera Waka Light nkuko gisanzwe ikora canke uzorenza ko byasanzwe ikora tugereje kuraba ba Landry bande bahaciye bose barashize mu nguvu nyinshi cyane kugira Waka Light gume iri hejuru wewe uzogenda kurenza hajya bari bageje canke uzobandanyiza hajya bari bageze canke bizogenda gute jewe kubwiwanje ndizeye hamwe n'Imana yanje senga kandi Imana senga iranyumvira nukuri nanka kubesha ndagiye gukora ibishoboka byose Waka Light TV nta muntu numwe azosubira kuraba iyindi televiziyo nimwe atari Waka Light TV kuko ngiye kubazana ibintu biryoshe cyane gose atari kuri Waka Light TV Waka Light TV bro waranjoye uvuga Waka Light ibyo binyineza uye ndabizi bro ndabona ari sawa ko biraza uye ndabizi ubu ni Waka Light TV Waka Light bakuzi wa Waka Light kandi rero urumva ni refresh yeah okay Akes dan bamwe ati Akes byakunaniye Akes uratuangusha bro baraturindira ba journaliste bandi ba journaliste Akes izi commentaire nazibonye cyane miganiro bimaze gupostingwa byakozwe na bwana Marshal kuri wowe vyishura gute bahe umuco gato bo vyananiye ariko avuga vyananiye yabiravye kandi jo igitangaje jo shize kwikindi akakiraba rero ikintu je novuga
hariho kintu kimwe barashobora kuba peut-être babona ati n'umuntu ni mugufi n'ubuntu bwakunda ni muremure nko akunda kubivuga akabona ati ni gikuri mais bomenya yuko mu bo twagiriye testing ubu n'umuntu kwanza atakoze na testing y'umwanya muremure kuko arabaraza ngatwa ba formation niki ubu yabagize gusa 2 jours tuba tumushize kuri terrain kubera iki twamushize kuri terrain ni kubera ko tubabona ati Waka Light TV iramaze umwanya itari ko ira travail itari ko ira travail hariho ibintu bica bigabanuka kubera ko ama recommandation kenshi wigeze kumaze kibazo ngo kubera kaje ama recommandation aba nakwishuye gusigishiwe ahubwo yatage ama recommandation aza bigiye bijanye no gukora ama travail mugarerekana kigusigurire bien ziga recommandation ziza suva no kuntu urabona nk'ubu je ngiye nkaraba ikintu kuri Isaac TV nkasubira nkaraba ikindi ibizokurikira YouTube yonyene zocingira ko maki ama recommandation ico kintu sinzi ko cumva neza rero camvuga ati recommandation ubuziriko ziragira gute ziriko ziragabanuka kuri Waka Light TV parce que nabajya ba followers nabo nyene recommandation zitegerezwa kuba mugabo atari ko barabona bishasha kuri Waka nta recommandation bagira gute baronka ugacu usanga TV irikwira dikirasubira hasi ni bya binini za problème tubona ama TV menshi ngayi wacu afite aba subscribers benshi ariko 60 ariko views zike Sikuvuga ngo ntibakora barakora mugo gusa ngo bariko bakora ibintu bitari intéressé kwego basanga bariko bakora ibintu abantu adashe no kukiraba akimare burya hariho n'ikindi kuraba ikiganiro kuva au début gushika à la fin biratandukanye no kukiraba ukagicira hagati kuko ibi ikintu bige byose birakurikiranwa muri YouTube urumva iyo ikintu abantu bakiravye cyane bakagiheza urabona ko bagushira ko watch time iyo baba batabiharurije watch time ntawe bari gushira ko urabibona rero iyo ibi ikintu abantu benshi bakiravye bakagiheza recommandation kandi ziragira gute ziraza ecavuga tuvuga duti c'est bien que sukuvuga ngo nuwiwe nyana zokora kuri Waka programme zawe akazikeneye kugira gute kubandanya urabibona rero mu gihe aba bandi bataragira maîtrise reka uyu amaze kugira icabarushije kandi aje mu minsi 2 twe turamushira kuri terrain ivyo ataramenya azobimenyera kuri terrain kandi kindi naco n'umuntu uravye taye yiwe niki bona ikintu niyumviriye ndavuga ati nkeneye kuzana something Landry yarantelefone brother raba wakisubira gukora urazi ko Waka niyo ma television menshi yogerako bariko bakurikirana Waka bacakurikirana ama TV yacu kandi wakiguye hasi twese twogira gute twumaramara kuko twese twavuye ngaho Waka niyo yadukujije nambwiye ati Landry antuka cewe iyi game ndayimenyereye urumva ndayimenyereye ndazi ati nzokora iki kugira ati abantu bakanguke rero kubona gusa ati komanda yagiye kuri nuzinyi kuko benshi babazi ngo ni komanda urumva ariko ko yabaye mu journalist icece yikanga abantu benshi parce que uyu iyo ataza kuba afise yitaye urumva nakuja kuntu ivugira Waka Light uriko ibona bro igane cyo cyambere cyari kugenda na views ijana cyangwa na 200 cyangwa amajana 2 mecho cyambere kiri presque 2000 uriko uravyumva icya kabiri naco nyine kiriko kiraduga cyane gifite umuvuduko dasanzwe rero ugiye kura muri ziga high views gifite umuvuduko urenze uriko uravyumva parce que views zigiye ziboneka aba muntu wese abona ni antwa kizira cyari kuri ku gihumbi uno mwanya turiko turavugana muganda nazi igana bazokibona hanze nyibisibiri mwenda bazi kwebiga don't dutevye kiganiro ari dutevya bari dushe ko sawa ushindi wako okay rero cyamvugane reka dushire ku muntu faster uyaratuma na yitaye yiwe nuko kuntu gusameze kandi biraboneka ko azokwihuta ku maîtrise hama nuko nita yiwe ukunari gikuri n'ikintu gishasha abantu batagize gute batamenyereye bizotuma abantu baba intéressé kandi baca bagaruka kandi kuraba ibiganiro najya maka commandation agasubira kandi akagira gute akaduga urukora bibona ikindi naco nubwira abantu abakonzi ba Isaac TV mu kwiyumvira ati nkeneye kuzana ikintu kiri different kuri YouTube parce que ama YouTube channel yose ndababwira iki turafise problème turafise manque de créativité urukora vyumva ugasanga akarorero nk'ubu narazanye kuvumbura ndayimushira mu Landry arabikora neza birafata chene zose tashize unaho kuvumbura unazanye igikuri namwe ne murondere igikuri mushire kuri chene turahabe rekura byumva rero hari na post nagize mu gitondo mvuga ati uyu yaje akora ibintu
by'ubwenge ametriza kurusha abantu barebare bari bariko barigira hamwe urukwa by'umwe bisigura ko kuba ameze uko si ubumuga si iki afise amaboko nka twebwe afise umutwe nka twebwe afise ubwenge nka twebwe urumva ko yagize maîtrise no kurusha abantu bari hana twebwe urumva hariho n'ibintu byinshi usanga turusha twebwe urumva rero nta problème nimwe hari numujene turi muri même génération nimba twe dukenye nawe nyene aragira gute arakina pourquoi pas iyo chance tutogira gute tuyimuhe nawe nyene burya buhera buke turonka agire gute dusangire nawe nyene peut-être ejo ashoye nawe nyene kuzoba nka Landry nawe akugurura ivyiwe agaha abandi akazi ugasanga jeunesse mu Burundi turiko tugenda twihangira ubuzi tutarindiriye ngo leta ngo baturondere hehe twenyene tugo turipangira kandi ubuzima bukagira gute bukabandanya urukwa byo rero ndavuga ingukore bro ingukore menya yuko ikintu cya mbere kuragurisha ni taye yiwawe n'abantu benshi bashoye kuzogukurikirana ni kubera taye yawe ikindi naco keneye kuguruka cyane mu majambo mu kuvuga mu kubaza niki bon bice bigenda ukomere ikintu naringira mvuge ariko niyumvira ati nkeneye kuzana ikintu gishasha kuri Waka creativity cyane rero umuzungu bro avuga ikirundi musanze muri uno mwanya umuzungu ariko representa kuri Waka urako byo muga presenta ikirundi so umuntu akuze ni generation nyene yiwacu merero umuzungu aba probleme yuko muhira ibintu ntibarabitahura ntibaramuhubwo burenganzira niki cyamvuga nti by the way sishoboye kurindira nivyo nivyakunda azokora kandi nubwo bitazokunda nzofanza kumurondera muri Kenya bari abazungu muri Kenya hehe umubwiye ati ngo tuje kwidili bavuga baje urumva vouloir ou pas bitebuke ndotegezwa kumuzana kuri Waka umuzungu avuga ikiro azofuma teba acige mugabo akimenye aze present rero cyamvuga nti none ngire gute sinkeneye gukora nk'izo bandi ntaco reka ndondere igikuri namumwandikira commande none rero kunuku komanda ngo mfise rero uwunye twari dufite n'ayandi madili mfise ivyo yarasanzwe akora ivyo amajini nawe ivyo navyo ni monde nyene sanzwe ndimo ndamubwira ati ngo nakwereke wewe rero ahubwo on change uzobikora bijya uzobihemberwa muganda kwereka indi dili cyahajya mu vyigwa nabandi nice aratangura mugambo urabona neza Akes naguciriye murabona neza yuko azoshikana Waka aho yarigeze canke izobananya no wamuvuduko azona hasumbya parce que abantu nibareke bijye bavuga ati ngo ntashoboye ntagire tahura aratanga n'umubigina nitugomba wige ngo amba professionalisme none okay nguyu ndamuzanye ari mu ntango ikiganiro cyo cyambere urumva canke ibiganiro byo akarorero ugasanga n'uyu ni mu ntango ugasanga ikiganiro cyo kiragiye kuri 50000 views bajya bavuga ngo ntidukora kubwo gukurikira je ndavyihana bihakanye twebwe turondera views nta kindi nitwabura views tutafunga ibyo babimenye tuze gaho tubeshanye je ndo umuntu nkunda kuba direct antwa mu biganiro byose dora tugirana ni apana bijya tuza ati ngo tukeneye biki urabona udakora urondera views uri kurondera iki funga udakora urondera views kira kuri Facebook cyangwa mu kiganiro cyo muri WhatsApp abantu bakira nta mpamvu kuja kugishira na ugikora ugishira kuri YouTube ushaka views yo basanga uyu yukubitiye views ibihumbi 50 tuce tujana Alenova no professionnel Rafa na ba professionnel ba Patrick Pajo ba Mipro babikoze imyaka myinshi umushize kuri YouTube views amajana 8 abunu tumigisha mtu anapata views 800 kisha ngo ni umuprofessionnel mbona ushaka kunanya views 50 kare iyo tuizo tuache turi muri business business urabati benefit iri he uriko akiboncho kiye voilà ariko abantu bagerageje kumuraba ingero igenda urabona ko ari umuntu urukura mu nkadira buke est-ce que ni kibazo cy'ishuri urukura cyumvira kuko ibi akazi gasaba pia kandi ishure Akes nakazi gasaba ishure ariko ikintu c'ishure naco nibaza yuko mukimubaza cyane parce que jewe nimba aza gakora pour le moment harasinya contrat bisigura ko nta mushara turamushirira aracari mu stage ni stage mu bisanzwe rero bisigura yuko nitwamara kumushiriraho umushara canke iki we azomenya ati ndakeneye kwiga ndakeneye iki mugabo ko je mbona tuyaga mama message akandika neza atibesha
bisigura ko arafise nose mu bintu by'ishure sinzi ko yamuhejeje sinzi ko atahejeje. Okay, rega ndakuje ko niveau d'étude yawe amashuri yawe wagejeje uracakeneye yuko wiyongera yani mashuri. Amashuri narahagaritse ayo mfise aramaze wagarukiye mu kangana kandi ndabona yuko kubwiwanje antosheje je nagarukiye mu mwaka wa 6. Ya baba umesikia shughuli naibona kwa naingia miaka mingi aho kumrudisha somo la 6 no musubiza mu 6 urukuru za amaformation yasarakerewe cyane. Information zozo zirakenewe mugabo formation ya mbere nigiye kuri tele uko yibona zo kujo gucwa mtu no Landry singo uramwibuka Landry agitangura akarero ka kada arakira umuntu wewe nyine Isaac uribuka kugitangura twese tutabitora abanyeshuri of course ukiye biraza fake mugabo bijya Landry akora sivyo yegeye ku ishuri yavyigiye kuri tele nta no musera akora neza gumvye gukora giprofessionnel akora bien uko bavyu nawe ukeneye gukora ushiremo professionnalisme urayishiramo urumva rero ubunye muri iyi monde kandi ndakubwira ikindi naco muri monde y'ubu. C'est vrai que amashuri arakenewe ariko urashobora kuzana umuntu yize agaheza akakwicira akazi ariko wacu muco kintu ariko ukazana umuntu atahejeje school akazi kawe akagira gute akagakora neza none mugiye wowe ufise abo bantu babiri ngaho ukeneye kugira choix Isaac Otorande ego voilà nico rero waraje nawe si kuvuga unakira bino munsi kuva ke aho na Landry sina ariko narabashize kuri ntuze kuko Landry bose bahije amashuri bari muri Waka ego nice kabisa ibintu vyiza rero by'amateka murabibona Waka Light yaje rundi muvuduko udasanzwe nindi look shasha Akes yindi myidogo mu gusozera yindi myidogo maze kuronka ku bantu kuko twese tukora akazi kamwe twese tuza gusupportingana bitagenda neza tukabivuga ibigena neza tukabivuga ari myidogo yaje igero washize kuri Waka hirya ejo ati baratabiye ku create ama scenario ibiki bijya bintu nyene igero gikacakoreje nyene abantu barabona neza yuko bana ari scenario si kiganiro kabisa kiri real ni film ni nka film mwakinye ukuri kuriye byo nibisanzwe bamwe babivuga kuva kera ko ari filme rero umwe wese akina gufata ukuri yizeye mugabo ntugafate cyane ko ari film kuko nafise abakinyi bakina udufilme kuri Waka ndangura manze kubabona Isaac rero ngomvye ko gukina filme nozana baje bakinyi bakagira gute bagakina film nimba naho ari intuze ari filme kandi ngaruke ko nimba ari film nuko bijya bintu biba birabaho irashobora kuba ari rya filme mugiye fatiye ku karorero k'ibintu biba ariko ntibishire nasubiyemo ntibishire mu mutwe ngo ni filme uriko bavyo rero mu ncamake nuko onye nta filme bon icyambere kwanza ni filme kubera filme ça veut dire que ari kintu kiri filme ba filme avec caméra urumva mugabo zijya cinema donc ijya cinema bagomba kuvuga cinema ntabwo ari cinema ntabwo ari ama scenario aba yanditswe nkuko bagira gute bavyibaza par contre ni bintu tuvuga duti ebana twarumvise inkuru ku muntu kanaka reka tuyikorere ko tumurondere tumubaze ide ujya mutipe muco ujya yagiye kugwana yarigeze kuza ngana arambwira yagiye histoire yose namubwira ati nuko bimeze none ubona gute tugite ikintu dukora kwa nguje nta problem ngorekane mu mutungo tubabwira na po fresh bica biraba okay sawa gasongo canke marshal mu gusozera ikigariro cyacu cyakumenya ni giki abantu bagiye kwizera ko bagiye kubonera ko wijejiki abakunzi ba Waka abakunzi b'ibigano vya TV online ubijejiki nokore je cino yizeza nuko ngiye kubazanira ibintu biryoshe kandi ibintu by'akanovera ibintu nyene ubishize ku meza uzogira apeti mu kubifungura ya okay sawa sinogena nakubaje tubazo turi hanze gato ivyo usaze ukora ajya gasonga rubatse arafise umudamu n'abana oya je sinubatse ndacara umujene ariko mugabo si yomva ni yonja ariko urafise umusheri iyo musheri ndamufise mungana canka kuruta gato duhagaze uko uye ndamuraba amugera ngaha uko ndakubwiza ukuri nabo bariko babikurikirana cyangwa bariko batwumviriza nukuri uko nukuri kw'Imana yitwa ndi agize oya sishimye kumva akazi abaheba asi exactement abahe oya ntaco ivyo oye iyo ni nkuru tuzo abibujumbura aba mu micungara
ndugu yangu aba ibujumbura hajya ukwezi mbona nka kangahe ku kwezi tabishanye marisha nta ku kwezi ku kwezi mubona kangahe aho niyo bankunda kandi ari sino bandamukunda mubona ni misi yose oya si misi yose kimwe gusa ico numvuga coco ari kure y'amaso yanje ntari kure y'umutima wanje ya numva gusomana nyene bya bintu by'abasheri ucusumburuka canke ni wagira uko nukuri turi aranja tukareha Abana Isaac TV wabonye arabantu ngira nsenye nabo contract indani nibaza ko reka twariki igiteramo tugomba gukora bubanza be ready vuba nasho kuza bubanza gukora igiteramo turacari ma processes kugira tuvugane n'abaje kunda baho bubanza basigaye bakunda ibirori bande n'abandi niyo bari bakangutse kuko ugiye kuraba igihugu muri partie entertainment umfite cyane n'ikijyame muri entertainment umengo umuziki ntuhari ahubwo je nshimira abantu boye baragerageje kuguma bagira gute biye bintu bakoze bro zijya tuwa biye bintu bakoze nibisanzwe parce que ibihe turimwo biragoye kuvuga ngo utegure ikintu nka concert canke ahubwo baje batipe baratrava problème nuko twabonye batravaya muri corona henge corona ihere tutabakoze kurayibona urukini nko bari bakiye guca bagira gute bongeje menda ndabize edit no travailleurs big fizo naonye no travailleur rero ndize ko bazobana tubakora mugabo ntibagira kandi kuvuga Akes don naonye nariko kivi corona naraso indirimbo starizike Okay, by the way, nice kabisa. Nitwa Isaac Classic. Kore my see behind the camera Juma Jukes ikiyago nuko cyari kimeze. Reka ndagushimire cyane Akes down anytime nitwa kurondera uzotuvuge rumwe mu basanzwe batwara ama TV online bake bashobora gutanga ibiganiro ku andi ma TV online. Benshi bafite amakode mu mutwe ajya n'amakode mu mutwe cindi umuntu ni mbana nkene kuba alaise urumva kandi nkumva yuko dukeneye gushigikiranira twebwe twenyene rero ukikuja koma ukeneye uko tukorana ikiganiro arafuna kuba ikindi naco abaririmbyi nabo nyene bihanura parce que abaririmbyi badatanga ibiganiro ngo nivyo abini twavuga la fois passe bibaza yuko ni twinjiza ama views bro cyo kumufata uyu Marshal nkamubwira ati tora bijya byatsi bikorere ko ikiganiro kandi kigakurikiranwa ku byatsi gusa atani umuntu bakoranye ikiganiro urukura byo bigakurikiranwa bien rero nitubwira ajya ama complexe ngo no twebwe ahubwo turi mu bantu tuguma tugerageza kubatia kwenye ramani kubashira online ku murongo kuri top urukura bibona akaroro nk'iki giteramo geruka kubibanza cha bantu bo bro nararavye YouTube donc nta vibe gifise kuri YouTube rero ivyo wonye n'ibintu nibaza yuko atari vyiza navyo binaza ko byavuye kuri rya system yo kugira gute yo kubloka ngo mar TV nashireko ngo wasanga baraje no kubarihisha bon kubarihisha nta kibazo naco bitwara ariko ashitsi hari indani nimba umubuza kugira intuze gufata bijya biteramo urukura vyumva mugabo bashi interview gira gute ukazimworohereza ukazimuha kuko bifasha kugira promotion no kwereka abantu ati iyo twagiye gukorera byagenze neza no bifasha bien kandi bigafasha no kugira ni wategura n'ibindi biteramo nabandi bantu bazogire gute bazoze n'ibintu nk'ivyo bro ndi muri planning ivyo byose tuzobyica nice buja flavor nshasha nice kabisa bana gasongo ndagushimira ego namwe muragize neza ndifuza kandi undi musi uzompa ikiganiro kandi ariko ndumva fresh ibintu ni fresh uko biraza abantu ni bo cyane gose akaboro gasiguriye akaboro ugiye usuburozo aya ibisibiheko ibi amahembe ibi oya ibisibiheko nabonye ngo amazi yatanganyika mu shakoshi ajya azaguza gufasha bro wewe winjirire arabaziyeje Oze baratuziyo winjirire nawe mu bijya basiguri bro katibigarukutse ngaho my name is Isaac Classic Juma Jukes behind the camera in Isaac TV get a subscribe like na share Loki nene chapa ilale bye yes Isaac TV oh